ndabasabe mutubwire amazina yanyu, mutubwire n'ivyo mukora mu buzima bwa misi yose. Je nitwa Ninziza Shalom, nkaba ndi umu entrepreneur, nkaba n'entrepreneur muri domaine yo kumwa. Okay. Ego. Mu Kirundi bamwita kimyozi. Kimyozi. Ego. Neza cyane. Umwuga wo kumwa, uri umu entrepreneur, urumva umuntu yigiriye umugambi ushima kumwa. Kubera ko washimye gukora umugambi wo kumwa, utagiye kudandaza ushinga ibotike cyangwa udandaza ibindi bintu cyangwa ukora ibindi bintu, kubera ko washimye kumwa. Bon, ahantu narindi mu kindi gihugu muri Chypre du Nord, nabitanguye kubera atabindi bintu nabona nshaka gutangura bindi. Mu nyuma rero ndiko ndabikora, ndabona ko umengo birashobora kumbeshaho. Navuga nti rero pourquoi pas mbandanye ibinyene. Ndabibandanya, ndabona umengo biragenda neza. Rero nacavuga ati okay, nta kamaro kuja gutangura ibindi, kuko nari maze imyaka nk'ingahe 2 cyangwa 3 4 ngo ndabikora, nta kamaro kuja gutangura ibindi, ko reka mbandanye muri ibinyene nsanzwe nzi. Urakoze cyane. Kumwa kugira ngo ugire salon de coiffure ahantu mwera abantu hariho ibisabwa. Hariho ibikoresho, hariho imashini, hariho intebe. Byarakoroheye kuronka, wari ufise umutahe wo gutangura, byagenze gute kugira ngo utangure neza neza, uburyo byagenze gute? Bon, aho narindi muri Chypre, nashoboye gukora ndabika udufaranga dukeyi, hanyuma nje ngaha niho naciye mvuga nti rero reka nugurure ivy'iwanje. Ego, hanyuma iyi yari isanzwe ari salon de coiffure, warahari mva naciye ndamugurira materiel iri indani. Camvuga ati reka mfate ikibanza ndagure materiel iri indani, hama mvugane na nyene inzu kwaje n'umupanga y'umushasha. Ego. Bega utanguye akazi ko kugura salon de coiffure n'abantu, ibintu biba bikenewe n'ibiki? Mu bikoresho canke ibikoresho cyane bikenewe. Ibikoresho cyambere ukoresha uri umurimyi ni isuka, uri kimyozi ni tondeuse, imashini yo kumwa. Ego, so imashini, hanyuma n'intebe umwerako abantu, hanyuma n'ibintu nyene kugira ngo ukingire amagara y'abantu ukeneye nk'ibintu byo koza ibikoresho by'iwawe, koza izo mashini, hanyuma n'utuvuta kugira ngo ushobora kubika neza, gufata neza ibyo bikoresho, utuvuta two gushira muri izo mashini. Ego, ivyo nizo bya mbere ibintu numva bihambaye cyane. N'ikibanza n'ibiyo kugira abantu babone ivyo uri kuragira. Ego, menyereye mu masalon de coiffure benshi murabona bakoresha imashini ibicometse kuri prise. Ubwo mwebwe nabonye mukoresha imashini idacometse kuri prise, zijya zozo zimeze gute? Bon, izi zishasha kwangira baba barabonye ko ibintu byo gukora zicometse biba bigoye kuzikoresha nk'umuzunguruko inyuma y'umuntu. Rero kandi uko bashoboye gufata imashini barashiramwo bateri indani kugira ngo ushoboye kwikoresha umwanya munini utenze kwicomeka, bizivema ni sawa kuko ziratworohereza mu kazi. Usanga ubikora birakorera kuzunguruka inyuma y'umuntu, utagomba kwegana n'insinga, kandi zijya za kera zijya nsinga kuko zagushobora gutabuka zigafata umuntu. Urumva izi zishasha vema ni sawa, ni sawa cyane. Urumva murazisharisha kugira kwa telefone? Yego, turazisharisha kugira kwa telefone, zifise batterie, zifise nantu zenya ico bita autonomie. Urumva zirashobora kumara umwanya zikora zidacometse. Yego. Hanyuma amasalon de coiffure ni menshi cyane. Urumva simwebwe bwenyene mumwa, hari abandi bamwa. Kuronka abakiriya biraborohera, bigenda gute kugira ngo muronke abakiriya hanyuma mushobore kugira n'inzu murena abo mukorana? Abakiriya biroroshye kuronka? Bon, kuronka abakiriya ntivyigera vyoroha, mugabo twebwe kundi tubigenda kenshi kubera abakiriya bacu benshi n'abajeune, bakiri bato biga za kaminuza, kandi bo usanga bakoresha ibintu vy'amatelefone cyane. Je rero ico nkunda gukora, ndafata amavideo hanyuma nkayakora canke nkarondera umuntu afasha kuyakora, hama nkaheza nkayashira ku ma réseaux sociaux, Instagram, za WhatsApp, nka posting, nkazishira ku ma statut y'abantu, nkasanga n'abagenzi bazishira ku ma statut, hanyuma uzibonye ego bagica bazi. Wewe warabaye hanze, uragaruka mu Burundi, kumbura ari gukora ibindi, mugabo ushima kumwa. Hariho uwo mukorana yize kaminuza arayiheza, mugabo aramwa. N'umwuga abatari bake bibaza ko ari umwuga mutoyi, ukora abantu batoyi batize, bataciye ku ntebe y'ishuri. Uyu mwuga uragutungiye umuryango, uyu mwuga uturonka ivyo wifuza? Uwo mwuga naho narindi muri Chypre du Nord nivyo nakora kandi zari bintunze kandi zari bimbeshejeho, kandi narasigara n'udufaranga duke two kwigumya two kubika. Narariha amahera y'inzu, hari ivyo gufungura,
hanyuma nkasigaye n'udufaranga dukeyi nagenda bika bukebuke ariko nakoresheje mu kugurura ivyo ngaha. Urumva nibaza yuko abantu peut-être abantu nibaza ko bafise ubwoba yuko nk'ubu abakorera abasubuzi bwa leta yuko bafise zirya assurance maladie, gusa no ngaha naragenda ndarondera nasanze bikunda, birashoboka yuko ushobora gufise abakozi ukabahemba akamahera ukabashira kuri banki nabone bakazoshobora kurondera ukuntu biyungunganya mu bindi bintu canke ukariha na assurance canke ibintu vya pension nibakukuruka, byose birashoboka, narabirondeye byose birashoboka. Hanyuma dusubira inyuma gatoyi, nabonye muri iyi salon de coiffure yawe hariho utuntu twinshi ntarimenyereye, hariho utuntu nabonye ubanza wambika umuntu imbere yo kumwambika igitambara, kajya nako gafasha iki? Kajya ni kugira ngo igitambara ntigime gikora ku muntu wese aje. Hamwe abantu usanga babize icuya, rero hari ingwara usanga zitransmeta mu kubira icuya. Rero kugira ngo twirinde ivyo, umuntu wese turazana turaca turabugura, hanyuma umuntu wese tumushiraho gashasha. Umva uhejeje kumumwa ufata ko bamushizeko, hama kagati ugacufata kandi gashasha ugashaka umukiriya mushasha kugira ngo umukingire yuko yakwandurira ingwara ngaha. Murakoze cyane. Ku bantu avuga ati jewe ndafise kaminuza canke jewe ndi umwana wo kwa naka, uwo mbona ndiko ndamwayunga yayosuzugura, sinzi ko bihora bishika ukavyumva ivyo byago abantu bivuga uko, iyo wumvise uwo gusaba ngo hagire ico babwira wowe? Ivyo ndavyumva cane, je wasaba yuko nivyo kubera abantu twari tumenyereye kenshi muri kino gihugu, benshi baragira ingorane kubera benshi batabaciye kw'ishure, benshi amahera bararonka mugabo bakagira ingorane yo kuyagwiza canke ukuntu boyabika canke ukuntu biyungunganya muri ayo mahera nyene, bivanye nuko amahera baronka ku munsi baca bakoresha nabi. Je nababwira yuko kano kazi ugakoze ugashobora kwipanga neza, ugapanga amahera yawe wakoreye, nibaza ko hari umuntu ushobora gutunga neza cane, ugatunga n'umuryango n'umugore n'abana. Leta iyo umuntu afise ico akora iragusaba ikori, gusaba amatagisi, ikori. Mwebwe leta hari ico basaba? Ego twebwe nk'abandi bose, nk'abandi badandaza bose, nka je ndafise umukontable par exemple, ndafise umukontable ahora yimfashamwo. Ego natwe turari ikori nk'abandi. Ego no muri mairie hari ibintu turiha nawe twararishe. Ego mu guheraheza akajambo wumva wombwira abantu kubijanye n'ako kazi wo gukora kubaka? Bon, ahubwo jewe nariko kubera hari abantu bamwe bambwiye ko bashaka kwiga ibintu vyo kumwa, jewe ico nokora nuko naje ndagira ingorane yo kudukuronka abantu bari qualifié kugira bumva bakore ngaha. Naciye mvuga nti rero reka nshire hamwe amakuru, ashire hamwe inyigisho nshaka gufasha buri wese ashaka kwiga umwuga wo kumwa, aze ndamwigishe professionnellement ku buryo n'uwo wikwifuza kuja no mu Rwanda canke muri Uganda ashaka kubikora bikamuteza imbere. Ego hanyuma nkaba nababwira ati bareke kugaba no mwuga kuko uratunza, hari abantu benshi tunze vraiment. Mbona uri kumwe umuntu w'umugabo, abagabo gusa canke n'abadamu nabo nyene baraza ngaha? Bon, kubera systeme yanje ukuntu imeze, kenshi yakunda kuba ari abagabo, bon abagabo gusa, kandi kenshi yakunda kuba ari abantu bihuta, kubera systeme y'amagazation kenshi n'umuntu aba yihuta, aba ashaka kwicara umwanya muri salon, avuga ati reka fata umwanya kugira ngo ushike n'imyesha amatangere. None ugereranije umwanya ungana gute? Uvuze ko umuntu yihuta, nukuvuga ko waba ari umuntu afise nk'urubanza, avuga ati reka ngende nimoshe hanyuma nce niruka ku rubanza, bifata umwanya ungana gute? Bon, fate 30 à 40 minutes. Mugabo kwihuta c'est pas tellement kunyarutsa kwikumwa, ni plus kutarindire, kutamara mwamwe yarindire yicaye, arindire ko abandi baheza kwimosha, kubera bamaze gufata reservation y'isaha. Aba bantu nta gihe bishika umuntu akavuga ati jewe mbona utamoye neza uko nabishaka, iyo bishitse bigenda gute? Bon, arazi igihe nabi bidashitse, mugabo kenshi umuntu arambwira ndamubwira ati ubona ari sawa, atari sawa akambwira ati okay oya hano kantu sinagakunze, nagahindura nene bisanzwe, kuko umukiriya dukorana ikipe kugira ngo agende aryohewe. Ego turazi mu buzi bwose butandukanye, hariho ivyorohera abantu n'ibitaborohera. Mwebwe ingorane ikunda kubashikira ni iyihe uri kuramwa umuntu, ikintu gihora gishika avuga ati aha ndagize ikibazo kabisa, haba habaye?
nk'ubu probleme cyane cyane je ngira kubera ayo mafarumasi abantu benshi ntibari bwabimenyere gusa ubu biriko birazana ko arabimenyera. Hanyuma ikindi kintu ca mbere kiba kitugora ni kuronka ibikoresho bimeze neza, kubera kenshi ibikoresho usanga dufise usanga bitari de qualité, usanga bidakora neza, usanga bipfa n'ingoga. Yego. Hanyuma wowe mu kumwa watubwiye gukoresha reservation, abantu barakubwira ati jewe nzoza ejo isaha iyi kugira ngo umwe, mbega ntibihora bishika ugasanga ko mbure ivyo mwumvikanye siko bigenza, amasaha yakubwiye si yaziriye canke araje asanze ko mbure ntimuritegura, muri ico gihe bica bigenda gute? Birashika yuko bashobora gucererwa canke bagafatirwa. Kenshi ndababwira ati muze kunteguza, mubwira ati hakiri kare kugira ngo nimba aho hantu iyo saha bari bafashe nimba bishobora kumushiraho undi muntu nkamushira, bidakunda naho kenshi hari umuntu yicaye ngaha namubwire canke atawe uhari nta kundi, birashika rimwe rimwe gusa si kenshi kenshi. Mbega uyu mwuga wo kumwa wewe wawize kw'ishuri, wawigishijwe n'umuntu, bigenda gute? Nka jewe kugira ngo ntangure kumwa abantu nobigenza gute? Novuga kubera yuko twakuriye ruguru, ibintu byo kuvuga yuko hoba hariho amashuri yo kumwa ntabyo twakuze tuzi, ariko bitarahari. Mugabo twe twaragenda nyene ku bantu dusanzwe tubona babimenyeye babikora, ukamubwira uti ndakeneye uzonyigishe kumwa, akagerageza akakwereka ibishoboka, hanyuma ukagerageza nawe ukaraba ko wabishoboye, buke usanga nyene umwuga wawe umenyeye. Yego. Nka wowe none kugira ngo umenye kumwa byagufashije kingana gute? Jewe umwuga wo kumwa kugira ndawumenye sinovuga ngo byamfashe igihe kirekire, ngira ngo nobona nisanzwe mfise iyo mpano muri jewe. Novuga ko ari ibintu nize mu kiringo kidakwira n'indwi nka zitatu, ndatangura guca amahera nyene, kandi mbona abakiriya barabikunda nyene, kugeza naho igihe mba ntahari bavuga bati barindiriye naka bari baza kutumwa, bigaca bimpa kwiremamwo icizere kivuga ngo umwuga nawumenye noshobora gukora akazi. Umaze igihe kingana gute none ukora uwo mwuga? Umwuga nkitangura natanguye kwiga mpejeje amashuri yisumbuye Humanity. Maze kubitangura narabikoze nk'ikiringo coba gikwira hagati y'amezi 5 na 10, ariko bivanye n'ubuzima bundi naciye njamwo nca mbanza kubihagarika, kuko naciye nza gukurikirana amashuri ya kaminuza, nca mbona yuko bintwara umwanya kugira ngo nige, nkashobora gufatanya n'ibintu byo kumwe, nca mbanza kubireka. Anje kubireka rero mu gihe mpejeje amashuri ya kaminuza, urabona ko turindira ubuzi tukabubura, ndavuga ati kubera nzi umwuga sinokwicara kandi mfise ikintu co gukora, reka nsubire mu vyo nari nsanzwe nzi, kumbure bizomfasha ntibizobura ico binjiramwo kandi ndabishima. Ni ukuvuga rero kuva mvuye kw'ishuri nje kubikora hoba haraciye umwaka uraheze. Umva amezi 5 y'ubwa mbere n'uwundi mwaka ushize. Jewe n'ubwa mbere numvise umuntu yahejeje kaminuza hanyuma akakora umwuga wo kumwa, si benshi babikora. Wowe uvuga uti jewe narahejeje kaminuza naraminuje sinoza kumwa, hariho abavuga uko, wowe nta kibazo gutera? Jewe novuga ko ata kibazo bintera, kuko aho isi imariye gutera imbere tukaraba ibintu vy'amarezo sosiyo, ushobora kubona mu bindi bihugu aho tubaye tukaraba ati hariho abantu bakora uwo mwuga, ugasanga nyene n'ibintu nyene bitogutera isoni kubera birabeshejeho umuntu, umaze kubijamwo rero niho uca umenya ibanga ryavyo. Wewe warahejeje kaminuza mugabo ukora umwuga wo kumwa, none umwuga uragutunze, uraguha ivyo ukeneye, urakurihira inzu, ukakugaburira, ukigurira ivyo ukeneye byose muri uyu mwuga?
novuga muri iki gihe hari abantu baraheze amashuri leta ikaba ishoboye kubaha ubuzi binyarutse bakabona ata bindi bintu bokora bagakora ivyo bigiye mugabo umuntu arashobora kurindira akazi akadepoza akabura tuvuga uti nta kamaro ko kwicara ufise amaboko n'abategetsi bama basemereye ati nimukore imyuga nimwibesheho ko leta ntiri capable yo kubaha ubuzi mwese rero umuntu agaca arondera ikintu coba kiramutunze hanyuma jewe nta kibazo na kimwe mwuga urandihira inzu uranyambika urampa ico gufungura urubanza rw'umugenzi ndamuterera mu mahera nkuyaha nyene nta kibazo na kimwe. Muri uwo mwuga wowe uramaze igihe uriko urawukora ikintu kigoye muri uwo mwuga ni iki? Novuga ikintu gikunda kutugora muri uwo mwuga bate igihugu c'u Burundi kigenderwa n'abantu benshi ushobora kuza hakaza nk'umuntu avuga ururimi vraiment si ubwo wize kw'ishuri si ubwo wumva n'ahantu hatandukanye bigasaba yuko mugerageza kuza murakoresha nyene amageste akakwereka canke akakwereka ifoto rero bica bigorana mu gihe hari akantu adakunze communication ukuntu biza kugenda nyene kugira ngo mwumvikane ariko nyene turagerageza nyene umuntu agakora ibishoboka vyose ibintu bikagenda neza. Yego. Hanyuma abantu ndazi ko mutamwa abirabure gusa muramwa n'abandi bantu abazungu abashinwa abarabu tukaba tuzi ko imishatsi itameze co kimwe iyo mishatsi yiwawe na jewe sico kimwe n'iy'umuhindi sico kimwe n'iy'umushinwa mbega nta ngorane mugira iyo muronse abantu kumbure bafise imishatsi itameze nk'iyi y'iwacu tumenyereye biraborohera kubaba? Novuga ko bitoroshe nk'uko umuntu uwo ari we wese aba avyiyumvira ariko harya iyo umuntu yaciye kw'ishuri aramenya ati umwuga wanje uhura n'ingorane izi ngira ingorane izi rero noshobora kuzitorera umuti gute kugira ngo mbandanye ndawukora biboneke yuko ntanga serivisi abantu baba bakeneye. Mubisanzwe ibintu vyarateye imbere turaraba ku ma YouTube imishatsi y'abazungu imwuga gute imishatsi iryamye imishatsi ihagaze imwuga gute tukabiraba hanyuma ukagerageza ukabona uburyo bariko barakoresha nawe ukabwapika nk'ubuheruka je naramoye umuzungu ava muri Pakistan ndamumwa nyene kandi ryari rya mbere moye umuzungu mugabo kubera naye narabiravye nkabibona nkaca ngenda nyene gahoro gahoro namumuye nawe nyene arambwira ati umoye neza nanatomboye kuko aravuga icongereza twaruka narahuze. Mbwira muguheraheza mbwira ikintu bikuryohera muri uwo mwuga wawe ni iki? Ikintu kindyohera muri uwo mwuga ca mbere ndikoresha na porogaramu amasaha y'iwanje nka porogaramu n'abakiriya b'iwanje hanyuma nshobora kuvuga nti je kubera amaze kumenyana n'abakiriya ndashobora kumva uwo munsi narushe nyene kubera bibaye n'igihe maze mw'isi nkora nkaruha nkababwira nti nkabenforma nkababwira nyene ku matelefone ati umunsi munaka sinzokora muzondondera ndaruhutse rero nshatse gusigura ko nkora nk'uwikorera menye ukuntu ntegura akazi kiwanje apana kuvuga ngo hariho umuntu aza kumbwira ngo utegereza gukora uko ngo utegereza gutondera amasaha ko ushobora kuba wumva utameze neza mugabo ari umuntu aguhemba ku kwezi akombija gutonda. Abantu bibaza yuko kumwa ari umwuga mutoyi usuzuguritse umuntu yize kaminuza atokora umuntu afite amashuri atokora nk'uwo gusaba ngo ikintu babwira abo babwira iki? Ni ukuvuga uwo mwuga kubona abantu bawufata uko utari birafise imvu bakuze tubona abantu bamwa ari abantu nyene basanzwe ari abantu bamenye amarigara ari abantu ashobora kugenda agaca nk'ibihumbi 10 agaca agenda akinywera inzoga akagaruka ku kazi ari uko ayamaze canke nyene ugasanga ariko arakora yaborewe mugabo umaze kumenya icyo umwuga ukumariye ukamenya kumenya icyo ukeneye wewe nyene
urashobora kuvuga uti akazi kiwanjye ndagatunganya hanyuma akora nyene nk'umuntu nyene afise icyo arondera kandi akeneye gushimisha abakiriya. Rero ikintu nabwira abantu biyumvira umwuga uko utari, ni ukuvuga uwo mwuga wacu navuga ko ari ikintu gikomeye kuko abantu benshi babayeho bimosha, yaba umutegetsi yaba umuntu muto babayeho bimosha, twama twabibonye. Uwo mwuga bareke kuza barawufata nyene ko uko utari kuko ni ikintu kizana amafaranga kwigenderwa n'abantu bose yaba umuntu cyangwa umugore. Rero n'akazi kameze neza. Urakoze cyane.